ko turacyari mu kwakira twakira babandi twabatije. Tuje dusaba rero babandi babatijwe uyu munsi bose bahaguruke turabaho bari na babandi biganye nabo abo twabatije uyu munsi muhaguruke. Urabona ko ari ishengero rinini, ishengero rinini Imana duteye iteka rikomeye. Rero mugihagaze uko twagira ngo dusabe pasiteri ashike hano adusomere ijambo ry'Imana yo kubakira. Ajeje kurisoma araca bahamagara muzana mupfukame kazi. Ego tusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa rimwe n'ikigabure cya kane. Dusome Ivyakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku kigabure cya kane. Havuga ngo iki: maze ariko arasangira nabo arabiharinyikiriza ati, nimuve Yerusalemu ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatirizwa muri mpemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nicugira ugarukana ubwami bwa Isirayeli? Arabishura ati, si ibyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze, n'ububasha bwe wenyine ubwiwe, ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira inaha Yerusalemu, Yudaya hose ni Samariya, no gushitsa ku mpera y'isi. Imana ihabwe icubahiro. Ego mwebwe abanyagice mwabatijwe umunsi mwagiriwe ubuntu bwo gukurikirana seminari y'abasenzi. Twabonye ko amasengesho ari uburyo bungahe mwabanyagice mwe? Bungahe? Bubiri. Amasengesho ya Getsemane n'amasengesho ya ryari ya rusange. Kugira ngo rero ubatirizwe muri mpemu yera utegerezwa gusenga ya masengesho ya Getsemane. Na amasengesho mwibuke wa mwana yaje akinyegeza aha munsi, muzosengera munsi y'igiti cyangwa munsi y'ikigazi cyangwa muri tuwarete cyangwa mu kibira. Na amasengesho usenga wiyugaranya uri wenyene gushitsaho Imana izokubatiriza muri mpemu yera. Ubu mwaronse mpemu yera, mpemu niyo yabahamagaye muza mu ishengero. Mugabo kuzuzwa rero mpemu bisaba ko mushishikara kwezwa no gusenga gushikaho umuntu aronka ubushobozi. Cyane cyane iyo ava kuzuzwa mpemu nukumva ijwi Imana yagushizeko ikidodo. Icyo kidodo rero utegerezwa kumva neza ko kiriko kirakora. Mpemu yera zobaza yabaje ko mwaramuronse no yabaza mu ishengero muramufise muza mwaramuronse, ariko azobuzura. Kuzura Imana rero nukuzura ijambo. Twabonye muri Yohana 10:27 mukimenyereza kumva ijwi ry'Imana, kuko ababaye intama bumva ijwi. Kuzurwa mpemu yera ntimugire ngo ni kujya gusa umuntu anyiganga akajugumira. Igikuru nukumva ijwi. Urose inzozi ukamenya kuzisigurira. Ijwi ry'Imana ukaritandukanya n'ijwi ry'iwawe, kuko ntushobora kugendagenda muri iyi si, ntushobora udafise mwemu. Mwemu rero mwarize intambuko zo kumurondera nugushishikara kuba mwishengero, mwigishwa ijambo ry'Imana, mukora ibikorwa by'Imana, mwisengera gushikaho muzokuzura mwemu. Yesu abahezagire. Ni bande rero muri mwebwe bafise inyota yo kuzorongorwa na mpemu yera? Nimuze tubasengere. Nimuze tubasengere. Nta numwe muri mwebwe atagomba kurongorwa na mpemu yera. Azobarongore kwishure, abarongore mu kazi ka leta, akurongore uri mu gisirikare, akurongore uri umutagisivero, akurongore ukora akazi ko mu rugo, akurongore. Nico gikuru. Kuba umunyedini ntaco byo kumarira, ariko muniganire kurondera umubatizo wa mpemu yera, kumva ijwi ryiwe.
dusenga imana rero muca naha haracari ikibanza tubasengere uwo mpemu mwarose akure muri mwebwe uwo mpemu mwarose abarongore cyabo gufi dusenga imana karibu mushishikare kuza mupfukame ibanza biriho naho mupfukame nta kibazo bari baje gukorana ntande ubeke yarimu hemuye raniho yaza atumwe nima hema mituma Mana data twese uri mu ijuru turagushimira iteko duteye kutwongereza abakizwa turagushimiye ko aba bahungu n'abakobwa bumvise ijwi ryawe bakumva ijwi ryawe mpemu yera akabemeza ivy'ivyaha hanyuma bagaca urubanza bakaza mu ishengero bamaze kugira ikirenge mu cyawe babatijwe mu mazi menshi nawe rero nukora rya sezerano wadusezeraniye waratubwiye ngo ni ryacu n'abana bacu ndakwinginze Yesu ubabatirize muri mpemu yera uzuza mpemu yera injira mpemu yera avugana n'aba bana bawe mpemu yera tangura ubugurure amatwi mu izina rya Yesu batangure kumva ijwi ryawe turabasengeye inyota y'ijambo turabasengeye inyota yo gusenga turabasengeye inyota yo kuba mu ngoro yawe kugira mwami bashishikare gukura mu gakiza urakoze kuvyemeye mu izina ryawe gera Yesu Kristo amen. Dushishikare ko genda amahoro bana kandi turabifuriza kuzura mpemu yera muzahabwa ubushobozi mpemu yera niyabaza ko bwo gushingira Kristo intahe ari hariya ku ishuri mugende mushinga intahe ari muri karitsiye aho mubaye bisaba ko mushinga intahe nta kindi kizayibashoboza atari uko mwuzuye mpemu yera Yesu abahezagire.